mumeze neza? Nari shaka ndababwire bimwe mu byo mwambajije ingene umuntu ashobora kwinjira muri rubi, ariko ndabasaba umuntu atakora izi mayiningi zimubona ngaha iyo nsangani box akambwira nkazimuha, canke agaca muri ya groupe ya WhatsApp ya groupe twigiramwo ingene bamayininga kugira ngo bice bigenda neza aca bitora. Rero mayiningi ni nyinshi, ushobora guca kuri iyi groupe, iyi ndibaza murayibona, iyi kugira ngo bigende neza. Sasa rero bayitwa All Cryptocurrency News, niyo ushobora gucamwo, utayifise naho wotwandikira tukakwinjizamwo. Sasa rero izi mayiningi, izi zose ni mayiningi, ndibaza murazibona, izi zose nizo. Nshaka rero twige kuri iyi niyo nshaka twigeko. Bayitwa Ruby Network niyo. Sasa rero kuyinjiramo, ndabaha link mwinjiriramo, nshaka kubereka ingene umuntu ashobora kwiyandikisha muri Ruby kugira ngo yinjire. Icambere na mbere utegerezwa kuba ufise application muri telefone yawe ya Ruby, utegerezwa kuba uyifise wayiteresharije. Ikindi naco utegerezwa kuba ufise umuntu yakwemvise. Aha je ngira ndabemvite kugira iyi Ruby muce muyinjiramo. Sasa rero guys, kora like, share na comment kuri no page ya Facebook kugira ngo ibintu vyose tuzoza turagira mukore za suivre canke se subscribe canke se follow, kugira ngo video yose tuzoza turashira kuzoza urayibona vyihuse. Twagiye uca muri application, wamara guca muri application rindira gatoya, gato, ego rindira gato guys, rindira gato. Bayitwa Ruby Network, irazimvye. Ruby imwe igura $8. Urumva yuko izimvye, kandi dushobora kuyarya mu kw'icenda canke mu kwa gatandatu, muri ayo mezi abiri sindavyibuka neza, kuko sinoshimika ikintu ntarevye, ariko ico nzi co ni mu kw'icenda, ni mu kw'icenda canke mu kwa gatandatu, sindavyibuka neza kuko mperuka kubisoma mu misi. Application rero niwamara kuyishiramo, urayifyondako urindire, iraca ikugeza ahantu hameze uku. Uze guca umanuka handitse ngo register. Niwamara kuhafyonda aho handitse register, niwamara kuhafyonda, baca bakwereka ibi bintu bibiri, uca uhitamo aha hambere register with Google, uce uhemeza. Niwamara kuhemeza baca bakuzana ahantu hameze uku. Rindira guys, cakuzana ahantu hameze, rindira connection. Cakuzana ahantu hameze uku,
baca bakwereka ama email asanzwe arimwo, uce uhitamwo email yawe. Jewe iyi niyo nsanzwe nkoresha, ariko iyi naramaze kuyugururirako, ngira nugururire kuri iyi ya kabiri. Iyi rero uce uyifyondako, wewe uze gufyonda kuri email yawe. Ndiko ndanyarutsa kugira ngo video ntibe nini, cane. Ego niko bimeze. Rindira rero turebe aho dushikira. Amarezo, rindira gato. Rindira amarezo. Amarezo aracikagurika. Uce ufyonda aha kuri continue. Connection, turindire udu connection. Turindire udu connection. Video iriko iraba ndende. Reka turebe aho tugira dushikire. Sawa, ugeze aha rero, aho urabona email yawe yaje, username, phone, password. Aha uraca ufyonda, uce wandikamo akazina, agatazirano. Urabona je nshizemo agatazirano ngina boss, ariko iyi username itegerezwa kuba ari indome zirenga 4, kandi izo ndome ziba zifatanye. Ntabwo ufatanura. Ako rero n'akazina uba wisangije wewe wenyene, atawundi mugahuriyeko. Abona ko twamaze gukandika. Ikindi ca dufyonda ngaha mubona idarapo ritukura, twahafyonze. Aha ubona hari idarapo ritukura aha. Tumaze kuhafyonda, ca batwereka ibihugu, ce twemeza aha hejuru. Aha ce twandika Burundi. Uburundi urabona ko bwaje ngaha, uca ubwemeza, uca ufyondako. Urabona ko bwaciye buza aha, nako bwaje ngaha. Aha rero uca ufyonda aha kugira ngo ushiremwo nomero de telefone. Twahafyonze, ca dushiramo nomero de telefone. Aha amusi uca ushiramwo password igizwe n'ibiharuro 8. Shiramo password igizwe n'ibiharuro 8. Reka ndayishiremwo gatoya. Sasa guys, urabona ko
namaze kuyishiramwo. Aha urayishiramwo bwa mbere ugaca wongera ugaca uyisubiramwo aha ha kabiri. Aha rero niho tugeze ewana, aha niho hari ubwenge. Aha uraza kwandikamwo iri zina ngira nshireko, niwihenda n'akazi kawe. Urandikamwo iri zina, aha urabona uca ufyondako ngaha, uce wandika de bifatanye Defestino. Iryo ndaribaha muri ngaha kugira ngo uze kuca urikopya uce urishiramwo vyoroshe. Wihenze gato n'ikibazo. Rero iri zina murirebe neza ntiwihende. Uce rero usubira inyuma nkuku urebe ko ririmwo, usanze ataririmwo aha uryandike n'ubundi neza. Urabona ko ariri, uce ugira ngaha kuri continue. Wamara gufyonda kuri continue urabona ko ryaje, uce umanuka musi ino uce ugira continue. Urabona ko ryaciye riza ngaha. Rimaze kuza uce ufyonda kuri aka kantu urabona ko kaciye kabuku, uce uza ufyonde ngaha kuri register. Tayari aha urabona ko twahejeje. Aha rero baca bakubwira ngo injira, sign in, injira uce uhafyonda. Wamara kuhafyonda urabona yuko ka kazina nagira kaciye kaduga ngaha. Aca nshiramwo email, bambe password canke se modo pass. Aha ndahafyonda modo pass nashizemo. Okay guys, urabona ko namaze kuyishiramwo aha. Sasa rero ca dufyonda aha kuri sign in. Tumaze kuhafyonda urabona yuko iriko irazunguruka, ego burya aho twahejeje. Rindira, urabona yuko konte yamaze kuguruka nshasha, konte nshasha yamaze kuguruka. Urabona ko ngaha urabona akanyundo, aho urabona ahantu handitse ubusa, amadolari ubusa, aha 1.4 rubi. Urabona karuku baca bakwereka ibi, uca ufyonda aha ku kanyundo. Ufyonze ku kanyundo baca bakuzanira ibihugu. Nimba uri umunyarwanda uhitamwo u Rwanda, nimba uri umurundi uhitamwo Burundi, nimba ataho wegamiye, nimba uri mu diaspora uhitamo ngo meta. Uri mu diaspora utari ba mu gihugu cawe uhitamwo aha kuri global, ariko jewe ndi umurundi, ndi mu Burundi mpitamwo aha. Uca uhitamwo aha mu Burundi. Rindira murebe ikintu, rindira. Aha rero iriko irazunguruka. Aha iriko izunguruka kugira ngo bitwemerere kumayininga. Aho ndibaza tayari turahejeje. Tayari aho twahejeje. Connection nuko zabaye ndase. Aho vyaheze. Sasa rero aha bagira batwereke amasaha tumayininga. Aha murebe aha, murebe aha hambere n'aha kabiri n'aha gatatu. Aho hambere rero ni
n'amarubi. Aho hambere n'amarubi uba umaze kumayininga, aho ha kabiri ni n'amadolari uko angana. Ayo marubi mbega nangahe mu madolari, baca babikwereka aho ha kabiri, hari akantu k'akabaza. Aho ha gatatu naho n'amarubi ukorera ku munsi hamwe n'amadolari avara. Rero ndabasaba mukore like, share na comment kuri ino page kugira ngo ibintu bigende neza. Ku bantu bifuza nabo gukora za KYC z'iyi rubi, muzoce mumbaza ingene bayikora. Sasa ndibaza ko mwamaze gusobanukirwa, ndibaza ko vyakunze. Ego, hano ko amarezo yagiye, mwaca mubibona ingene bimeze. Aha ndibaza muca mubibona. Aha rero murabona ko baduhaye amasaha amasaha 28. Aha urabona ko amarubi aguma aduga. Aha urabona uko amarubi aduga niko n'amadolari aduga. Rero ku munsi ariho ata muntu n'umwe urinjiza, ukorera idolari rimwe, rubi imwe n'ibice 4 ku munsi. Irubi imwe n'ibice 4 harimo amadolari 7.6. Urumva ko ari amafaranga menshi. Iyi rubi mu minsi dushobora kuyirya. Rero kora like na comment, follow, kugira ngo n'izindi nimba ufise ikibazo naho ubaze. Sawa.